ndagize mwiriwe mwari ndabizi aho mugeza n'amasaha mwebwe ubu ni ku murango hama icyambere na mbere nagira mbanze ndabashimire cyane ku nyigisho mama muduha. Jewe mu bisanzwe sinkunda kuvuga mugabo kamena ikintu hari ikintu usanga kigusunika gushima nukuri ndabashimiye cyane ku kigoro n'ubwitange n'ubumenyi muduha mu ishuri n'amainformation muduha nukuri Imana iraza iraraba ingena isubiza inguvu aho mwakuye. Hama ikindi naco ni nka témoignage hari ikigwa mwatanze sinibuka mu rugendo rwa kangahe oya gusa cyari ikigwa kijanye no kugerageza byari bijanye n'ingene umuntu yogerageza kurondeza umuhamagaro wiwe iyo uriko urarondera ikintu ugerageza ukakora uko ushoboye kose kugira ushike ku kintu ushaka gushikako kandi ugaca ku bantu benshi bogufashije. Iyo nyigisho yaramfashije cyane nukuri je ni ntoyi si gito mu bisanzwe igihugu ndimo muri kino gihugu ndi muri leta zunze ubumwe z'abarabu hariho amategeko agenga abantu bahaba. Rero hari umugenzi wanje yari yagize ikibazo sosiyete yakorera hari ukuntu batumvikanye baca baramuhagarikira kontra yiwe nabo baguha igihe gitoya kugira utararonka kandi kazi ivyangombwa vyawe bigaca biba expire hama biba expire ni ukuvuga umwanya wose wo gufata hariyo amahera baguma baguca umwanya wose bagufashe baca bagutahana. Rero nyagihe baramfatiye umugenzi wanje bamufashe jewe ahantu nari mushasha kandi nta kintu nabona mfise cyo gushobora kumutabara ko byari ibintu bigoye byasaba ko umuntu wo ngaho cyangwa umuntu afise sosiyete ngaho cyangwa umuntu w'umurokare wo ngaho w'imvukira wo ngaho yuko ari wagenda kuri iyo poste ya polisi kuko yari afise inimero yanje yonyine mu mutwe niyo ya telefone. Ni ukuvuga abantu bamuha iminsi 5 rero hategezwa kuja umuntu afise sosiyete cyangwa umuntu w'umurokare ngaho akagenda akamwisinya akavuga ati umuntu nshaka kumwangaja muri sosiyete yiwanje. Rero nanje nari mushasha nta kintu na kimwe nta hantu nabona noca mugabo numviriza irya nyigisho navuze ni jewe vraiment ngira nkoreshe iyi nyigisho numvirije ngerageza hashoboka hose ndabe yuko uwo mbona bishoboye wese ndabe yuko vyokunda ndagenda ndadodora mpera ku mukoresha wanje ndamuganira ingorane. Umukoresha wanje arambwira ati ivyo bintu ngashaka kumengo biragora ati kuja gutora umuntu kwisinya umuntu vyankora w'umunyafrika tuvuge ngo uyu muntu ngira ndamwangaje ntuzi ingeso ziwe ati ntubona agashaka kugira unte mu mutego atoya ati cyo vraiment ndabona ko kigoye ndacika intege mugabo nuvuga nti n'ubundi reka nsubire. Hari ubundi mukoresha yari yarashatse kunkoresha mugabo tuce dupfa ibintu by'umushahara navuga nti nawene naho vyase hari ico tutakizima takibi nakoze cyangwa nawe nazi yuko ari umushahara watumye ntamukorera tubonireka ndamukontakte nawe ndamubwiye aravyumva nyene arumva nyene ko bimukoze ko mugabo acambwira ati jewe en fait muri sosiyete yiwanje abantu narakwijije
rero sinogenda ngiye kumwangaja bo baje kuraba bagasanga nombre y'abantu ndekuriwe gukoresha irakwiye umva vyogira mugabo reka ndaguha inimero usubire uraba hariyo umuntu ujya kumuvugisha wumve ko hari icyo yogufasha aca inimero izo nimero rero ndondera umuntu atanzi tabirebire ndamubwira nti aho umuntu kanaka yampaye nimero zawe ndikumbure we arafatira ko ivyo byose yabonye ko atoza aravyibuka ndamwiganira ikibazo canje burya yaramfashije yaravyumvise yarambaza ndamurungikire passport yiwe ndamubwira aho yoba ari aca aragenda aramufasha baca baramurekura haheze umunsi umwe ku umunsi wari wa nyuma uzoca bamudipotinga nukuri sinoreka gushima nukuri ndashima kuko iyi ntuzera ku kigoro kijya cigwa catumye numva umengo iyo umuntu akeneye ikintu iyo umuntu akeneye ubufasha cyangwa akeneye ikintu yoshika ko akeneye ku bantu yuko atocika intege iyo ariko arasaba ubufasha hamwe bikanka iki umuntu yoguma bandanya hanyuma kumbure Imana nimenye ingene ibigenza nukuri sinumva icyo novuga sinumva ingene nonagushimira vraiment ivyigwa vyose nigenda ronse bishasha ndagenda kuri YouTube nkarondera ivya kera nkumviriza sinigera mpaga kumviriza ingene uriko uratwigisha antuka vraiment Imana yaraguhaye ingabire yaraguhaye ufise methodology yo ku rwego rwo hejuru mu kwigisha uraduci ikigo cawe umuntu ntagenda adatwenze ntagenda adakuyemwo ico akeneye Imana ikuduhezagire hanyuma ikuduhere kuramba nukuri nta kindi nokwipfuriza hanyuma ikindi gisigaye naco umugambi guterera ndi pura 100% kandi vuba izina ryanje bazoryandika nzorabe uko nshoboye ngira icyo nkoze nukuri murakoze cyane je nama nkenera ngena nobavugisha mugabo sinogenda nyene ntavuze nukuri Imana ibaduhezagiriye. Reka dushimire umunyeshure kuri intahe adushikirije aratwibukije yuko ivyo twiga dukwiye kubishira mu ngiro. Iki cigwa camufashije ni kimwe twiga muri ya misi 6 kimwe twiga muri ca gitabo ca YAKEMUYE kimwe cavuga ngo how to get whatever you want. Birahambaye cyane hajya inyishu dukeneye ziri mu bitabo. Aha ndibaza yuko muca mutahura ico twabereyeho ubutumwa twaremewe gukora. Umuntu wese arafise ubutumwa yaje gukora ngaha kw'isi. Mwiyumvire nk'iyo ntatanga iki cigwa uwo munyeshure wacumviriza umugenzi wiwe murumva yuko yari mu bihe bitoroshe aho bagomba bamudipotinge bamusubize iyo yajava kuko aravuga ati iki cigwa ngoma ndagishire mu ngiro. Voilà aca gishira mu ngiro arizera yuko bikunda arizera. Mwibuke yuko mwico cigwa twariko turigisha duti hariho abantu bagize ukwizera gukomeye cyane duti namwe niyo mwagira ukwizera muzoshika kuvyo mwifuza. Bavuze duti ukaba ufise ikintu wifuza gushikako ni wasaba ubufasha abantu 10 hakakwishura umuntu umwe ugafashwa n'umuntu umwe canke ntihagire numwe agufasha ntuhebere ngaho ntucike intege ahubwo cugira uti ngomba mbaze abantu 50 canke abantu 100 vuga ngo ugwije incuro 10 ete ukubaza abo bose ntuzobura gushika kuco wifuza ntuzobura gushika kuri ya nyishu yawe bose ntibazokwankira oya
kandi bose ntibakwemerera. Hariho abantu biteguye kugufasha, wewe ubwo bufasha ububuze kubera ucika intege hakiri kare, umaze kugerageza ahantu hake cane. Voilà, uyu mutipe yaragiye hamwe aradodora biranka, aja hakabiri aradodora biranka, mugabo baramuha alternative ati wegenda uhamagare kuri aka kanimero. Voilà, aca aragenda aragerageza bica birakunda. Ivyo wipfuza biracatevye kubera hari ahantu tarashika. Imana imuhezagire cane rero kuri iyi ntahe, kandi turashimye cane n'ukuntu avuze yuko azoterera wa mugambi watubana amahoro. Atujya mugambi ndawutahura 100%. Natwe kandi turizeye tudakekeranya yuko umugambi watubana amahoro uzoja mu ngiro. Kubona amahera twavuze yuko azokora muri urya mugambi ataraboneka, bisigura natwe ko hari aho tutarashika. Hariho abantu batarawumva, hariho abantu batarumva amakuru y'uyu mugambi. Kumbure niyo bayumva nabo bazohaguruka baterere kandi bigende neza. Sinzi ko nawe uri kuranyumviriza umaze kumva ivy'uyu mugambi. N'umugambi w'ugukemura ibibazo vyose biduhanamiye tubicishije mu dukino nk'aya mabonisi twama dutanga. Ukaba utari bwawumve, raba Urugendo rw'1324, urabe n'amakomantere abantu bawugizeko, uraza gutahura ico twipfuza gushikako. Twaravuze yuko ari umugambi usaba amadolari 100,000, kandi turizeye yuko ayo mahera azoboneka. Twifuza yuko aya mahera atangwa n'abantu ivyigwa dutanga bishika ku mutima. Ngo isorosoro rigwira iyo rija, umwe wese azotanga uko arongo. Akarorero murahejeje kukiyumvira na kuyu munyeshure yakozwe ko n'izi nyigisho akazishira mu ngiro akabona ziramukoreye. Suyu gusa, ndizeye ko hariho n'abandi ba miliyoneri, ko hariho n'abandi bantu bafise amahera kuri bo, amahera atari kibazo, biteguye gushigikira iki gikorwa, mbere bakagishikana kure, bakacerekana abagenzi babo nabo bakagishigikira. Ni vyiza gukorera mu muhamagaro, kuko iyo uriko urakorera mu muhamagaro nta bwoba ugira. Imana ibahezagire rero, twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe no gufyonda kuri kakazogera.